uno munsi turafise uremeza neza ko uno munsi turafise ingwane ya conflit de génération bro kandi umuziki wacu ni kuwamye conflit de génération niyo mpamvu ubona imiziki yacu ibibazo biguma ari vya bindi nyene bacancu wa misi ngene baje hari ukuntu bakumiriye igihe bafizo baza na bafizo ukuntu baje hari ukuntu bagerageza gukumira abandi bapita ariko baraza man turekane n'ivyo bintu bro tukane n'ivyo bintu mureke kuza muraroga abantu ngo nabarejande mureke kuza muroga abantu bita ngo nabarejande nabarimvye bakera bamaze imyaka ariko arakora umuziki nahuye ko n'umusaza arasaza n'umudogiteri arasaza namuze adasaza uravaga bro umuririmvye no musara kuzi imyaka 50 kavuga ati man urajana nibihe tu as 10 ans hari ibiyago by'abana ba 10 ans tu as 15 ans hari ibiyago bya 15 ans tu as 20 hari bya 20 ans 25 30 ans hari ibyico gihe si tu as 50 ans ne te comporte pas comme on a fait 20 ans tu as 50 ans hari ukuntu uvuga ati uwa 20 akurabire kw'ikintu kubwawe FIZZO yagize brad of fair na none wowe uremeye ugira brad of fair na KIRIKOU alo bica bigenda gutya ufata na KIRIKOU ibibazo bya KIRIKOU bica bibe by'iwawe namwe umunsi KIRIKOU akija ngakarira urobona twebwe umuziki ya uripi nawe ucavuga ati nawe umuziki ya uripi nta muntu yamagezwe ibihe byose ba Michael Jackson barabayeho haraje abandi urabyumva rero bro iyo ukeneye kugumugezweho wihitamwo bibiri uramugezweho ugafana amadini nka Michael Jackson uravuga bro canke ukaba waragezweho ugaca ufata ingingo ukamana ijambo no musi nta muririmbyi numwe yagezweho yovuga ijambo ejo harabaye forum national de développement nta muririmbyi numwe nabonye yaje kubera umuririmbyi naca afise yovuga Ufise imirimo ugomba kurangurira Bujumbura ukeneye ahantu uba heza kandi hatekanye ufise ubugeni uri kurategura ukeneye yuko uzokwakira abantu nk'uko umenga uri wawe Sayangana Maison de Passage yacihageze Maison de Passage Sayangana iri mu Carama kuri Avenue Giheta nimero 10 ku metero 15 uvuye ku gipancarte mufise icyo mubaza murashobora gutwakura kuri 69 29 66 68 canke kuri 79 39 94 66 canke naho kuri 68 45 10 92 Maison de Passage Sayangana urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, inizira komeze neza kwa kundi ahandi ndakubura ko juste gale like headroom for more like Black Man Johnny Black biyo camera mwitu Umusaza ndakubwira ko vyamaze kuzana ini poem idasanzwe biri mukubito n'umuvuturo n'umutaturo kwindi poem ndabura ko vyamaze komera abavyeyi bamwise Maniraga ba Idris mwene n'indere kwindi poem idasanzwe niyo mutumire uno munsi ndakura musa simbizi wa Semavumba yambo cyane juste gae mwene n'indere wa simbizi Semavumba wa muhenyanga najugumbanya wagasobotsi sobozi w'Imana ugeje jaho naho ngeza wagasobotsi mbwa cyana kw'Imana mo kandi ko inyuma y'Imana nta akibaho yego ni nasimbiza abandanya yihereza amazi umuzi ikiziba yego queen poem kiziba n'amazi bro turi mu mpera z'ukwezi kwa kane mpera novuga ko ari indwi muri entertainment koze ibikorwa byinshi cyane aho tubonye ibi bikorwa byinshi bisohose bamwe muri generation ya kera ni yubu n'iyindi bakibandanye n'abavuka bashashe tubwire inondwe mu muziki afite kivuze kwa kane uko n'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwabayemo ibintu byinshi n'ukwezi kwabayemo ibintu byinshi mu ma generation yose kandi nibaza uko biri kose je no kwita yuko ari ukwezi kw'intango y'urugendo rushasha rw'umuziki w'u Burundi ukwezi kuri hagati na hagati kwa tugeze mu kwa gatandatu tugeze hagati y'umwaka umva tugeze hagati y'umwaka ushobora kumbaza ati umwaka ugeze hagati bimeze uko mugabo umwaka nturagera hagati mugabo mu ntango za hagati y'umwaka turiko turagera hagati kwera burya meme no mu ravye no mu ntwaro umengo umushikiranganje wa mbere buri mezi atandatu aragenda gutanga raporo ivyaranguwe
sivyo bisigura yuko burya igice cy'umwaka burya kirashobora kuguhereza icyizere cy'iyo uri kuraja ukabona yuko umwaka ushobora guhera neza cyangwa ugaferinga ko ushobora kuvuga yuko uri kuri reisite utarabona ati mu gice cy'umwaka daboro byagenze gute niyo mpamvu rero novuga yuko tugererarije n'impera z'umwaka n'ibyo twarimwo tuja turaba aho igice cy'umwaka igomba kitugeze bro turi mu ntango nziza turi mu ntango nziza novuga ko bikomeye cyane ku munsi wa kane indirimbo zibiri z'abartiste bariko barakora cyane bigfizzo mu artiste yamye abikora n'ubu Bafise akiriko arabikora aduhereje indirimbo yitwa ngangari KIRIKOU aduhereje ntivyakunze ariko imbere ko basohora bigfizzo yari yavuze ko azosohora indirimbo kwa kana KIRIKOU nawe ati akitoa na toa hari icyo bivuze ico kintu biravuze ikintu gikomeye cyane nkuko wari wambajije kuva karati ati ubu turi mu kwa kane nuvuga yuko ava yuko d'abord FIZZO asohora indirimbo urazi yuko ari trend yabanze gukora trend yabanje kuguma ku ma media no nga kuri ku mukubito iganiro twakoze abantu benshi baragira ico babishikirizeko sivyo bijya nuko mu bisanzwe niko indirimbo zategezwa kuzazirasohoka umuririmbyi avuze ati jewe ubu nta gishasha mfise sindi muri sirikira sindi ko ndavugwa muri bategeza kurema impamvu zituma avugwa bisigura ko FIZZO atari ko aravugwa FIZZO ni yarahari tuvyemeranye nta FIZZO yarahari ego yaratumiwe mu giteramo cyo kuri Gera Plaza igiye bugurura Gera Plaza kuri Gera Plaza hari amajambo yahavugiye amajambo akomeye urabyumva na majambo yahavugiye akomeye y'abantu bari muri industry asanzwe bari mu muziki w'u Burundi bisigura yuko sinzi yuko plan yari yayigize ariko yabitegekanije mugabo le fait que yamaze nk'indwi zirenga zibiri ari wari karavugwa hamuga cubona sohoye indirimbo iyo ndirimbo uko yari kuzimeze kose yategerezwa kuzifitana bigishika kubera hari hamaze kubaho impamvu umuririmbyi aguma hari hama KIRIKOU nawe wibuke yuko no bavuze ngo bari mbere ko arakora cyane KIRIKOU aramaze igihe yazimye atamubona hari mugalo fait que ariko yarafise indirimbo yitwa yarampaye oya sindi siguyiwe gani indirimbo ya mavumbi nambari mavumba nambari wa hehe ntumbatse uravyumva sa birashoboka nawe nzi uravyumva igasi indirimbo yiwe KIRIKOU rero yaramaze igihe kuri ku ma platform yiwe atamuvumi hari ibikogo mugabo FIZZO wewe natamuvuma y'ibikogo yarafise yariko aravugwa ku mukubito ariho content wanje twakoranye bande nabande ba DJ Pole bamariko baramuvuga bande n'amasosiyasiyo y'abadimudimu yose yariko aramuvuga ku mbuga zose zitandukanye yariko aravugwa urumva yariko aravugwa aciyashira igikorwa ciwe kuri platform yiwe mugabo agace abona KIRIKOU nawe ntiyariko aravugwa aciya profita kubera yarerewe mu muryango wa Bantu Boy hari igikorwa cya Bantu Boy gomba gisohoke uno musi mu Bantu Boy yariko aravugwa hama aciya profita aciye afatira hajya nyene ati le fait que kwa bijya bintu iyo bivuga dufate nka nkande iyo bivuga dufate nka mkombozi cyangwa bikavuga nka kirungorongoro cyangwa satu turabe muri iyo bivuga nka mu artiste wundi novuga dufate bivuga nka Berry Music ati akitoa na toa na nguvu byari kugira uravyumva mugabo kubera ari FIZZO yareze KIRIKOU avuze ati akitoa na toa iyo ni challenge bisigura yuko abantu bose bashi bagira attention tuguma turaba ivyo bikorwa vyase n'umwana ko nta numwe atazi yuko bari azi yareze KIRIKOU urumva rero KIRIKOU kuryamira kuri trend ya Big Farious musanzwe ntiyajyamiye kuri trend ya ngangari tandukanye ivyo bintu yatandukanye ko FIZZO yarasanzwe ari karavuzwa hama KIRIKOU acha create content nawe ituma nawe navugwa hama bose bacha bagira attention atereka turabe ivyo bintu bagomba barekure ivyo rero ni ibintu byiza cyane harababonye umenga KIRIKOU yubahutse Bigfizzo sukuba abo bavuga yuko yubahutse Bigfizzo ni vya bindi by'abantu by'abafana bacu batarategurwa batahura ingene umuziki ugenda bataratahura challenge cyarico man umuziki ata challenge nigikunda uravyumva nigikunda kuko ajya ofete mu Burundi turakeneye gutahura yuko tugeza gukora ama challenge ari benefique
urabona yuko biga bintu vya FIZZO na Satbi bagenda kwiyunga ngo bagiye kwiyunga hamwe bimwe bagera kuri Beirut na ko show yahombye kubera bari bishe challenge iyo bagumiza muri challenge abantu bose barubwira attention uno munsi ari challenge yangangana ntivyakunze kubera iki harimo akantu ka Brad Fair kabaye créé mugabo kugira karyoshe game ako Brad Fair ya KIRIKOU na FIZZO irakenewe si Brad Fair umva ni abafana b'umuziki babona ko ari Brad Fair muga ni challenge ifo ko batabura ko ari challenge uribaza ko KIRIKOU na FIZZO baba bavuga uko bigenda kose ivyo ntavyo nzi nibo bobibaza mugabo jewe nk'umuntu twebwe turi kuri media twebwe tuzanga tukagerageza gusesangura ibi nibi dukwiye kubatawuza yuko muri entertainment kizira mu gushiramo inzigo kizira gushiramo urwango kubera twebwe turi ngaho gira tunezereze abagiraniye amashari abagiraniye inzigo tukabahereza vibe urabyumva ni byiza yuko umukonsomateur wa information afata yuko bafitanye inzigo sivyo bafitanye ishari mugabo bene kubikora ntibibevyo bitandukanye rero nuko bo babikora inzigo ziba zihari hagati ya KIRIKOU na FIZZO arimo inzigo siwe gusa uno munsi turafise uremeza neza ko hagati ya uno munsi turafise ingwane ya conflit de génération bro kandi umuziki wacu ni kuwamye conflit de génération niyo mpamvu ubona imiziki yacu ibibazo biguma ari vya bindi nyene bacancu wa misi ngene baje hari ukuntu bakumiriye igihe bafizo baza na bafizo ukuntu baje hari ukuntu bagerageza gukumira abandi bapita ariko baraza bakabakumira gute kandi studio bajaye studio baraje novuga yuko kwanza bafizo nuvuga ko hari generation dufate njya generation ya bacancu ari abazi ba Cedric Bangi abarutse mu nyuma yabo bacancu bara ba grand frère babo hari ukuntu dufise ingorane atabumwe abaririmbye bagira guharanira inyungu rusange ako kera bwari buhari oya ntabwo ari buhari uzokurikirana emission ntuze nka yagize kwa ujya yitwa John ujya yaririmbye inimba rukundo apana Backy John Baby John umengo ni Baby John hari interview igeze bira kuri Jimbere yaravuze ati bambaje impamvu atagiye muri gandirimbo y'ubumwe bw'abarundi yari indirimbo baririmbye arabasani benshi yabwiye ati no bijya nuguma amaso abantu ati kubera nta kuntu je kubera kera mu gutegura amasho bagira ama live ugasanga na karafise battery akayikwima urabyumva so kandi umva ivyo bintu rero bisigura yuko kuva kera ivyo bintu byo kutagira ubumwe byo kudana inyungu zimwe vyamyeho kandi ivyo nivyo bintu dukiye kudetruiza ego uriko ratubwira rero uti abaririmbyi hariho conflit de génération bagenda barahana hano ugasanga generation y'abaririmbye bakuze bamaze igihe kinini hari ukuntu baca banka kwibira ibanga cyangwa gucira umugani abariko baraza ukaje usanga rero numwe ari karaza nawe naciyakurana abonye imyaka imujanye acagumana ya conflit n'agahinda kiwe kakagumana kugira ntibira ibanga uwundaje ukaje usanga rero n'uwundaje imiziki yacu tugumye turi mburakimati ndabivuga uko kubera nubu gushika kuno munota je ndumuririmbyi sunozi wanyu gukwayo wanyu byitega rero tuvugishanye ukuri je mushika mwarafashe mukamurera neza mukamuhindero nziza mukamushira ku shuri ryiza ucibona jewe ngo ndumusani nukuri ko Imana iyo mariage nukuri ko Imana hari abantu mu muryango banyu benshi batoyitaba kubera ko ibintu byacu ntibarabitahura ivyo ari byo bona nyene ko ari ibintu nyene bitugenegene nyene turaba Yaboneye ko ari ibintu ngene vyumbura kimazi. Je ndibuka igihe kiraho ari umukobwa araho twigeze kwa bikomeye. Twarabyaranye n'umwana ndakubwiza ukuri. Se wiwe aramubaza ati no umuhungu akora iki? Ngo imiziki. Yamusha ati bakona akazi. Ntiyamutanze ahandi. Wibaza yuko aho yaramutanze ari hari ubuzima bwiza gusumba jewe. Ngira abona utari seri. No si kwivye si je nabikoze nayo ma generation ya mbere yiyo atabidukoreye. Kubyo abone ko umuntu wese akorera mu miziki ari umwe seriye. Kubera iki nta bumwe dufise urashobora gusanga baravuga ngo urumva ngo baririmbyi ngo nabasambanyi uraza ba dogiteri nzi babasambanyi ngene bangana. Uraza ba police babasambanyi ngene bangana. Uraza ba commerce babasambanyi ngene bangana. Mugabo urumva gacafata mugabo gasanga bose twese dukora akazi bo kubera ari umukomersa umuvyeyi arashobora gufata agahereza umwana wiwe w'umukobwa akamuhereza umukomersa w'umusambanyi kubera akazi kigazi neza yuko ari umukomersa
kandi azomuvanga ijoro n'umurango n'izuba riva mugabo ntiyizere jewe umuririmbyi yuko umwana yewe no murera neza kandi ugasanga je ndi tranquille ndi pose kandi à l'aise mugabo kubera abakuru bacu kubera umuririmbyi uko bigenda ko arakura n'umuntu aguma ari umuntu n'umusaza arasaza n'umudogiteri arasaza rero namba bavuga yuko abaririmbyi bacu ntibadutahura kubera sakazi gusa kugwaruka ko yari abatama bakoze umuziki none abo batama mu butama bwabo baduserugera gute mu batama bagenzi babo badutwara namba bavuga yuko ikibazo twebwe ngo turabajene ngo urumva ngo ntibadutahura ngo dukeneye umushikiranganje ngo umujene ngo ntibabitahura none ko ari abaririmbyi babaje barabaje nico gihe wasanga biganye n'abarabashikiranganje no musara batama kubera iki batabiganira bababwira ati burya ibibazo nibi ntibahari batorobeka ntibahari nize batama bakidumu ntibahari ntibafise imyaka ingana n'iy'umushikiranganje abahari Bafise ntibahari bafise imyaka ingana n'iy'umushikiranganje none kubera iki none bobo bahitamo kuguma bagomba kuba abajene cyane gusumba kuba batama bagende kucyana batama bagenzi babo babiganira ingwane zihari hama hafatwa ingingo biriko biza kwindi point ya Sandro kuravuga ko ariho conflit de génération no, ni conflit de génération kubera abakuze bagomba kuba bato sivyo bagumye ari bato haguma hakinwa ya mikino y'abakiri bato uno munsi dufise ibibazo by'uko hari ingingo runaka zifatwa n'abatama sivyo kandi uzokumva narakurikiranye emission aba Bafise nabande Bafise n'umujene ivyo ari karavuga uno munsi ni yasaza hari undi mu Bafise yabayeho il y a 30 ans agihema none namba avuga yuko umushikirangana afise imyaka 60 50 nta murimbye afise 50 yigeze ku mu Bafise muri ya myaka ibo kucana n'umushikirangana akambwira ati ibibazo biri kubibazo byari muri 80 70 2000 nubare bya bindi nyene biriko biza kwindi point ya Sandro watubwiye conflit de génération ego KIRIKOU ari muri nouvelle génération FIZZO ari muri ancienne génération tubwire ariko izo conflit zihagaze iki kutemerana zihagaze ku mafaranga zihagaze kwiga simbizi mwene wacu mbe ndakubwira ikintu genge emisho twakoranye dernièrement narakubwiye ijambo rivuga riti udafise ico uraga umwana umuraga umugani sivyo juste Gaël narakoranye emission na Passy dernièrement sivyo ibintu Passy yambwiye ibi twayazi yabirimbye 2007 eske ntidushobora guhindura histoire bro tumare imyaka yose turi muri bibazo nyene turi muri ukitona abarimyi bararima ibigori babonye bibaye nabi barazana ibigezweho bakabirima bikimbuka none ni he none ninda zo dufatira ingingo kuya duhindure histoire umuririmbyi no musara kuzi imyaka 50 kavuga ati man urajana nibihe tu as 10 ans hari biyago by'abana ba 10 ans tu as 15 ans hari biyago bya 15 ans tu as 20 hari bya 20 ans 25 30 ans hari byico gihe si tu as 50 ans ne te comporte pas comme on a fait 20 ans tu as 50 ans hari ukuntu uvuga ati uwa 20 akurabire kwikintu none wowe ufise 50 ans ugaca ugomba kugira ibiyago bimwe no ufise 20 ans none ntumva yuko izo 50 ziho tutaziprofita kubera ufatinga afise imyaka 50 ova turumva aba bakera babona abapeti bubu bariko baraza nabone bagace bagira yuko nabone kuri rya myaka nabone ariho batogota agaje agomba gusubira inyuma urusubira inyuma usubira muri bya bibazo nyene bya ya myaka yawe hakora navuga ati abapeti bashashe nibo baba grand frère nibo bahagute kandi baje kwigereranya nabo uzogira brother frère n'umwana wawe alors ugende gusa gufata nk'umwana c'est comme ça niko isi yubatse kubwawe FIZZO yagize brother frère naki none wowe uremeye ugira brother frère na KIRIKOU alors bigenda gusa gufata na KIRIKOU c'est ibibazo bya KIRIKOU bishabibe by'iwawe namwe umunsi KIRIKOU akija ngakarira urobona twebwe umuziki ya uripi nawe ucavuga ati nawe umuziki ya uripi bisigura yuko umutama dufate bahuye ko biriko sarabi nama z'umuryango nambo wari umusana ufise imyaka 52 akabeba gatumira kunyama y'umuryango undi yagiye mu kiganga muri famille imwe afise imyaka 63 imfura ufise 50 barabatumira mwese mukijana nk'abasaza agasanga ufise vya biriyo by'umwana w'imyaka 20 n'uwundi muvye yari ngaho yaje kwitabiyo nama jabona ati vya biziki vy'aba batipe ntibaravuga habiko serie uravyumva mugabo umuganga yaragize ivyakora umurimyi aragira hagera nahagera baravuga ati uburimyi biri serie niyo mpamvu dusanga rero izi conflit de génération d'office kuguma tugomba abakuzi bagomba kwigereranya n'abana
bica bituma rero tutavaho turi bigasha bibloka uko umuziki wacu ubandanya. Abaririmbyi ba kera n'abubu bose bariko barakora. Yego. Ariko ravuze ngo abaririmbyi b'u Burundi ngo bahuzwa ngo iyo haje ibiza ngo corona, sida n'ibindi. None aho conflit de generation ntibayamaze kuvamo. Corona sida yari kera urabire. Aravuga ati nagafaranga kabitumya simbizi. No agafaranga sinovuga yuko baragafaranga kabituma bro kubera turiko turaraba nubu bapfa mahiti man. Abaririmbyi b'Abarundi barakunda amahiti. Mana abaririmbyi b'Abarundi ntibakunda notoriete. Uravyumvaga bro? Ashaka gusa ngo abe hiti gusa. Bumve yuko ari we yagezweho. Mana ubwatsi bw'uruma bukabisa ubundi. Mugabo ya bundi nabwo barashobora kubifumbire. Bugatuma ubundi bukura bugakura neza. Uravyumvaga bro? Buri wese system isigaye hari. Baragenda gucya bakabifumbire ubundi bubaho bukaza bumeze bon. Niyo mpamvu rero si ko raba brother feri yabakuze n'abana. Ujya kuze ntaco yo marira ujya wefo. Uravyumva? Kandi nujya wefo aca yakira ivyo ujya mukuru ashajigira mu makanda y'ujya mukuru. Umva nawe ntihagera muri kijya niyo ngwanire dufise. Tuguma namangereranya umuziki wacu nka yaje twakina y'abana imwe bagenda banahana inkoni. Umwe akaguha inkoni ukazunguruka tuguma turuko. Uravyumva? Warakeneye umuntu yiruka agafata inkoni ya nkoni bamuhaye. Agaca abandi bagaca bamukurikira. Niyo game dusigaje ukira mu Burundi. FIZZO ati uhawe n'Imana atekera abarundi Burundi burorera. Uwundi ati amase akera nagiho mu rutaro. Biriko bijaye. Nugusamaza abantu. Turafise ingorane z'uko abarundi twita ku ngorane zidahari. Hari ukuntu tugomba gukemura ibibazo dukoresheje impamvu zo kunanirwa. Bro nitutaheba impamvu zo kunanirwa na namwe tuzogera. Ko bananiriwe. Twamana impamvu. Uravyumva? Twama tugomba gufata ingwane zacu dufise muri kuri twebwe tugomba kuzita ku bandi bantu uko umengo nibo ngorane. Uzurabe la majorité y'ibiganiro bihora biba. Tuma duti ingwane kuri leta. Uravyumva? Ukamengo twebwe nta ruhara tubifisemwo kugira tubwire dufata ingingo zo guhinduka. Twamana imyidogo abonye urumva avuga ati ngo hawe n'Imana. C'est vrai, amasi yakaya nagiye mu rutaro bro. Amasi yakaya nagiye mu rutaro. Ubu arakeneye ko dufata ingingo zituma twavansa imbere. None gute twama turonka mu gihe amana. Mu gihe abandi bakoresha ama formule ari simple. Guruku ukoze hiti uronka diri et puis tu avances. Navyo kuvuga ati ngo hawe n'Imana. Imana yaraduhaye ubwenge bwa dukoresha ni formule ari simple. Wakoze umuziki wawe, wakoze hiti, waronse amafaranga. Nuko bigenda. Abarivyi ni bafise amanete tubona bambara neza. Dernièrement, kanda kwereka ikintu kimwe. Basiga bambara neza. Kanda kwereke bro. Kanda kwereka hana umuziki wacu firiye. Satubigani yakuje 400,000 stream kuri Spotify. Bigfizzo cyaja muri commentaire ngo no avidora ngo ha oy. Hada interview nyene bigeze ko na Bigfizzo. Akubwira yuko amafaranga yakora ku ma platform none amarundi ari. Gute ugomba kwerekana abantu yuko ico gano tumaze kubikora meant for. En fait hari ukuntu tugomba gusamaza abarundi tubereke yuko amafaranga ava ku ma platform. Niyo nakubwira ati ingorane tugenda kuzikemurira aho zitari. Abaganga bariko barakura amafaranga y'ikiganga ngaha nyene. Uno munsi abarimyi bariko bararima bakimbura bagashora. Ikiro cy'ibigori 1800 1800 ngaha. Yarimye si birebire bro. Sigiha amani ico oyi. Uravyumva? Imana ikiguhira guha imvura niki ibisigaye ubu kwera mu kwirinda cyane ibihamana hariho n'umwavu. Isiyanse ukubitamo umwavu. Uravuga bro? Umurimyi no munsi isiyanse akubitamo umwavu. Ni formule. Ninarima nkimbura ne ikigori ki
nzokwimbura ibingana uku uno munsi hasigari igikoti kimwe ukoramo namba ari 200 vy'imyumbati ushobora kwimbura 200 uteye igikoti kimwe gutya mu kuzimu ni formule yo bro ni formule ni vyigwa vyabaye tugaruke mu muziki none niko ndakubwira abandi yo bageze bro bari myo bageze man ura munsi bro genda babaza geri twari kumwe iga yafunzwe akaragirizwa ikibazo yahuye cyo ku muziki ivyuma vy'imiliyoni zirenga 200 bro none gute tuzokoba dukora ibintu amafaranga bitwinjiriza abarimi no munsi bageze kuri migikoti kimwe gakoramo ibiri jana vyifu ari gikoti kimwe atereye mwivu ko ari ivyigwa bakoze none gute tuzoguma tuzana ngo ama Spotify Spotify nizabanyamahanga umurimyi wewe ko bijya bikoti abidandaza ngaye tugakonsoma ngaha none kubera kino n'umuziki nawe hataba batagomba ku applica formule aba consommateur amafaranga bayaronkere ngaye baronka amarundi kubera ibi bibazo byo by'umuririmbyi bawudeni yamenyikiyo agomboye po 400 abuze 400 miliyoni kwigomboza ivyo biraduteza urubwa umuririmbyi ugasanga umudirector yagiye kuri tele bamwivye ivyuma bivana namba ari miliyoni namba ari $3,000 ugasanga arafunzwe po $3,000 koma tugume dusamazwa gushika ryari uravyumva none n'umurimyi ubu yatusize uravyumva me abaririmbyi nabo ka tuzoguma baduhenda ngurumva ngo Spotify bose bazozikoresha Spotify n'abanyamahanga babikora si abandi bashaka kuri indirimbo bari gusaba bari zimwe zipfungisha abantu nga ega bya Spotify ukorera umunyamahanga ufata abakobwa bari gusa ugafata imipanga ugafata ama video utegeza gukora video ofisi imipanga ejo bakunyaye ngo moya mbiri ugategeza gufata inkoho ejo niba gucakira ngo wayikuye ngo sije ngumva ngo Spotify none Spotify n'umunyamerika utegeza kunezereza umunyamerika kuronka amafaranga none pourquoi pas kwiyumvira formule y'umurundi umurundi aguhereza amarundi ukoresha ariko concert ziriho ziba zingahe kwesama harabaye concert muri gera iyindi iri hehe concert uzoshira ko abaririmbyi 30-50 kubaririmbyi bose ari mu Burundi bazokuzura haje ko nyine abaririmbyi bari kajya ga place kagera gacakuzura abaririmbyi gusa mugabo harandi ma strategy ashobora gukubaho akabaho market y'amarundi ngaha nyene ega politique umukwiga afite politique yo gukora amafaranga mu mazu y'abantu ne kubeki abaririmbyi badatahura yuko ari amafaranga ari mu mazu y'abantu batinya kuyazana muri banki ko riko atokere ibi project vyotuma abantu babitse mu mazu baca bemvesisa muri abaririmbyi ikabiri simple ega amafaranga kuyavana mu mazu dufate nkajya bajya baji babise amafaranga mu mazu ubiyovuga bate bana nani KIRIKOU reka ndaguhereje ngoma ndagushireko miliyoni 50 ntabagabanutse n'abavuye mu nzu abavuye muri yanzu agiye kwa KIRIKOU ndacamugarukako kubera iyo plan wagize business plan nziza man projet culturel ni projet zambere zunguka usanga ya 50 miliyoni yashize kuri KIRIKOU mu mezi 6 cyangwa mu mwaka umwe uravyumva usanga aronse yungutse nka 4 uravyumva bro mugabo usanga rewe baravuze ko ari amafaranga ari mu mazu y'abantu birose kuyakurayo ni plan gusa nta muntu adakunda umuziki bro no kukiriyo bavuze umuziki kukiriyo bavuze umuziki kwibati simba bavuze umuziki uzurabe n'urubanza rwa mariage ni cyangwa urubanza rwa baheza bavuga je narigeze kuja muri mariage mu Pentecote umupianiste yari aranje akavuza ubujya bakarimba ngere by'igipe ukumva time ubujya busobwa na kidube umva time ubusobwa zandirimbo ngere zigezweho ziganyene bisika ko umuziki uri hose bro bikomeza kwindi point ndasaba kumva neza watubwiye uti KIRIKOU na FIZZO bafa hit nta kindi yego hit ariko iyo hit naho uri kurayivuga uko iyo hit FIZZO yamufashije gora kera KIRIKOU kugira aronke iyo hit bofa ikintu yamufashije gushikako ikintu yamufashije gushikako ntibogipfa urabyumva ntibogipfa mugabo nakubwiye yuko abarimvyi b'abarundi barafise kuva muri wa mukino wo kuzunguruka bakabandanya uravyumva ntibari sanse kugipfa uravyumva bro iyo babasi bavuga bati yo brado fere barayikoze hamejo tubonye show yabo bari babiri none dufate nk'ubu raba nkino challenge zikiraba ya KIRIKOU na FIZZO tukatubura n'umuntu acapanga projet ati FIZZO na KIRIKOU babahuriza ahantu akuna bisigura yuko babikora muri vide iyaba ibi bintu bakora babikora ku nyungu z'amafaranga niho na histoire yohinduka uravyumva jewe ejo unubu nyene nshobora gupfa nkava
ubu analize mpora ngira kuri ku experience gato yamfise hazobura sinzi ko azobone kundi muntu azarababwira ati mushaka mufata zino ngingo dusange tugumye muri les mêmes histoires uravyumvaga bro turakeneye guhindura histoire turakeneye kubazwa ibindi bibazo nitugume muri bya bibazo nyene ati kubera kino wafungiwe $2,000 kubera ko wafungiwe $400 abandi ba artiste umupfunze atanga caution cha yitahira ko inoti irahari hafuma haza umu investisseur avuga ati none umuntu genda mwavarije nbamurekure akamurekura sukosyo menga urafunga ukajyama wireless kumengo nani cyabo mengo nani cumaze muri societe ndavuga bro kandi ingo nyinshi hari imanza zitoba batavugije umuziki wabo turakeneye guhindura histoire ivyo ma conflit de génération namba ba petit bashasha bari ko baraza ego bari ku ma platform ibe nka plan D mugabo plan A ibe babarundi nyene aba baraha plan B abarundi baraha abarundi baraha apana kuvuga ati ngurumva ngo ni hava mahera ivyo nibwo busho amadosiye yose uzokumva mu butungane n'umuntu ariko aragerageza agomba kwigana abatara abarundi abo nabo nibo bene izo platform YouTube sindundi X video sindundi uravyumva porno nambari you porno sindundi uzobona abakobwa ngaha basigaye bakora ibintu ngo bayipostinye kuri you porno baronka amafaranga y'ama porno ego ni noti $1 baronka mugabo ejo ari tegeko ryo mu Burundi rivuga yuko Burundi bagaze ku muco none kugira $1 wahonyanze umuco w'ikirundi ucoherera hega bro nambaro dukeneye rero kuronka amafaranga turonka amarundi ibyo bingine byabaye twashare nabe kwaza ibiye nka plan D uti ahari amahera ukoze umuziki hamwe ubamo umugambi ngene amahera yinjira abarundi botungwa n'umuziki 100%. Kirikou itariki imwe ndamukiza ati mbanje gusaba imbabazi ariko ndanasavye nuwo bitaraba irenganire ariko abo bantu biyita legende mu muziki benshi muri bo bafitiye inzigo gwaruka rushasha ntaho muzodushira abakunzi b'umuziki mwiza baraduhisemo Yeremiya rimwe akarongo ka 19 son of Jah ego nibingene abo bantu biyita legende badufitiye inzigo bafise inzigo ahubwo ronsaba rero yuko abo ba generation shasha nabone ntibazoragwa iyo nzigo ntibazokubakire kuri iyo nzigo mani umaze gukura imyaka ikujanye ubanza kuraba ati mfise abana bangahe sivyo mfise abana bangahe eske bizonyorohera kandi siko bamaze guhitamwo ubu naho nokora ibiki bitajya hiti nkuko naho ndabikora muri ya myaka ubaramaze guhitamo sivyo kera jewe ntahari igitaramo n'icabo mugabo no munsi mpari ntahari igitaramo kirabo abantu bamaze kwimuka bamaze kumva ko bimukiye ahandi ejo nta diri nzoronka sinigeze mpanga karere kingene nzoronka amadiri natahiye 6 no kujya abana abo bana nabo wagiye urajya bamwe batesa swata abandi inda zarafashe ubejo hirya ejo azogufata mu kanigo ati papa uravuga bro generation shasha bariko bariyubaka generation ya kera ubafise imiryango afise abana bariko yategurira passion tegura neza passion yawe kira passion tegura neza passion yawe iyo passion uyitegura ukoreje passion yawe ari umuziki passion bari passion na music hamwe iyo muziki tegura passion uravuga bro rero passion ntibigeze bazitegura kwera umuziki uri passion nawe uraguha hit uraba ugezweho uravyumva nagwe yuko amashugwe aruma kabisa yandi nta muntu yamagezweho ibihe byose ba Michael Jackson barabayeho haraje abandi uravyumva rero bro iyo ukeneye kugumugezweho uhitamwo bibiri uramugezweho ugafana amadini nka Michael Jackson uravuga bro canke ukaba waragezweho ugaca ufata ingingo ukamana ijambo no musi nta muririmbyi numwe yagezweho yovuga ijambo ejo harabaye forum national de développement nta muririmbyi numwe nabonye yaje kubera umuririmbyi naje afise yovuga oro industry musical ni kintu gikomeye cyane gose
none gamwene wacu tuve muri ayo conflit de génération ati genda mu legende ndiki ukeneye ko utuma legende kora ikintu gituma atari amajambo avugwa sivyo ari ibintu umuntu abona byo nevyivugira apana we wivugire hagira abantu bakuvuga tuya no mu legende Yoni ni hari Bantu Boy, ni hariho za Empire, ni hariho n'ibindi byinshi cyane. ibyo ni bihari bro waramubonye muri forum ntihagiye Alain so yagiye guserukira aba artist arumengo ayaga muri forum mwene wacu tumenye ibyo dukeneye niyo dukeneye kujya iki gihugu nico wacu dushaka tuzokizogumuka nyene turi mburaka imaze ko yene bago batwita ngo turabavuayu turi mimbiri urumva turabare ngo turabarejande uravyumva turabarejande biraho nyene mugabo hageze ibintu bizima byo gufata ingingo byo guhagarara imbere y'abantu naho ugashikiriza ijambo nk'umuntu yakoze amateka ndebo gutumira atarakimwe bigeze ukora bazogutumira mu kigobe ngo uje gushingura abashinga amateka ngo harakoze hit na kirungo yarakoze hit ndatamenye kirungo mu muso mugabo tuve mu mahiti rero hari ibikorwa rero byo kwitirirwa abarejande Uti impamvu rero no munsi umwana nka Kiriko ashobora kuba umusaza ati nuko yaraza amabanga yiwe hajya ari ibintu baba bazi ajya gusa bicisha hejuru nani babaye rero tuvugisha ukuri rero ati ubu harageze yuko ubwase bwumye bubisa ubundi cyangwa burya nyene namba bubwa ati ndacagize ndumva nyene yuko bado basi kukanyuma bagira ivyo bakoreye abasigaye gatoya babereka ati voilà biriko biza ku yindi point idasanzwe uratubwiye amajambo akomeye uri kuratubwira umuririmvyi ariko ancienne génération nouvelle génération ego abaregende bafise badufitiye inzigo ariko abafana baraduhisemo ntiyumva ko ari yindi ntambara tugiyemo sha sinibaze gwa intambara nubashaka bazobigira intambara cyaba bigira urugamba mugacho ico no basitisha mu nuko babigira urugamba rw'iterambere namba abo ba legende bafite sinobita je sinobita ba legende man wapi iyo jambo je sinori bakoresha nta muryande numwe dufise mu muziki gute none uno munsi nashobora kuja kwa nyina mwamikazi ngo giye kumukwa nk'umusani canke ngiye kwande umva ngari uburejande ngaba burimo niba banze kwanze baduhindurira amateka nambara ba legende ba vrai mujande n'umuntu yahaye agaciro gushika uno munsi umuziki nta gaciro ufise iya ufise agaciro Bawdeni ntihari kubura biga 400 aramufunge ko Dramati yari muri hi kaya n'agaciro Dramati niyo mpamvu bafite inzigo nouvelle génération kubera bariko bagerageza kuyivalorize barakwara kuri ivyo ba grand frère batakoze tubita ba grand frère mugapana ngo abarejande twarabonye aba artiste ngene bashengeye ningene bashinguye twarabibonye matata mu kugira ikiziga cyo gitahe twaraterereje ufise 50 ufise 100 ufise umuriyoni niko yatashe ikiziga niko cyatashe mubiri wiwe niko watashe bro mu gihugu udukeneye abarejande ugira ikibazo ugashengerera mu mahanga ufise ukuntu umuryango wawe utunganije ata bintu by'interano zisubira ko ubu tumuje umurejande ama ata man turekane n'ibyo bintu bro tukane n'ibyo bintu mureke kuza muraroga abantu ngo nabarejande mureke kuza muroga abantu bitangwa nabarejande nabarimbye bakera bamaze imyaka ariko arakora umuziki nahuye ko n'umusaza arasaza n'umudogiteri arasaza n'umudasaza urumvaga bro rero kwita umurejande ingwe bafitiye inzigo bano bapeti bashasha na bapeti baje babona neza ivyo barimo uno munsi umuririmbyi arasohora indirimbo akansanga inbox ati bro nkorera umuti mari mikashe yawe ndakurungikira malari nushobora kubikora gratuit makazingo manda gusaba sanga shizemo 300,000 kuri projet y'indirimbo imwe urumvaga bro hari umuririmbyi nk'ubu yamaze kundungikira umuriyoni ku ndirimbo imwe nouvelle génération
ubwo rero kubivuga kwera baguyo sinzi ko ni bashasha umuriro ni fana miliyoni fana miliyoni projet bro mu kwezi kumwe promotion akazi ku kwezi kumwe miliyoni yo ni fana yo ni muragana contrat niyo generation iri hari uno musi arasohora indirimbo agasanga imbuga ati ndabona power yawe ngo uyu miliyoni ngankorera akazi uravuga bro abo bakere ivyo nisivyo barimwo baza ati indirimbo inayisora ngashira kuri YouTube nzomuhereza ndi aba imposting rero binayisha mini bazi arico ntibaramenye ico music industry ejo higa ejo nero nk'abaririmbyi 10 bampereza 1 million par mois mba mfise revenu ya 10 million par mois nzoza gukiwa nyine bamome mushiko yabazo munyima voilà duhindure system jubu nkorera amafaranga uravyumva niyo mpamvu rero hari de conflit de generation ko no musikiri kwa soye indirimbo ayisoza n'amahera ya promotion yayo kandi ayo mahera yatanga ukabona ibintu biko biragenda neza indirimbo ikiraduga ngo ya boosting yase guhemba abanyamerika hari aba booster bakariha abanyamerika bimwe nakubwira agafata ku booster sinabwo ari fake namba ari fake no kwa uravyumva aramereza amafaranga nka creation ku ndirimbo yiwe ukabarabwe n'abantu benshi mu munsi umwe uravyumva ijya ni boost yahembye akonda yahereza umunyamerika kandi yahewe uravyumva bro niyo mpamvu rero dukwiye kumenya ingene ducrea iyo rezo niyo mpamvu rero abapetero plus badepensa amarundi menshi plus achagira ama formule menshi ingene y'amarundi ayagaruza nganyene mu Burundi uravuga bro naho rero hari ngorane ejo higa yeje amasoko n'abapeti yose bazoyatwara hamwe bajya bo baririmbira kwa gusa abapeti ko baba haruye amafaranga bakoresheje voler izoduka umvaga bro naho rero hari ngorane hari ibintu abakera batakoze abapeti bariko barakora rero abapeti abajama bakera bafitiye inzigo uravyumva ahubwo gico no bahanura bo kwiyunga bagahana amabanga ati none twebwe byagenze uko twafiringiye ngaha ati mwebwe no strategy yanyu muri ko murakora hamwe mu kongerezamo kano kantu byo bageza kure ego nuko uratubwiye nuko hakogwa iki mu jambo rimwe ureje kukivuga ariko nari nkene mu buryo bwiyaguye ego ikintu kimwe hagati ya ancienne generation na nouvelle generation hakogwa iki kugira ngo umuziki wacu utere imbere kugira umuziki wacu utere imbere ikintu kimwe cyo kogwa twama twakivuze kenshi ho hakeneye ubumwe sivyo mugabo ari abantu batawe yuko ubumwe budakunda sivyo kubera ivyo bintu nyene byo kuvuga ati genda bafise hari abafise ama complex sivyo mugabo naje narabonye ko ubumwe budakunda even muri kano kazi twe dukora haba abakora ku ma social media abakoresha ama YouTube n'abaki urazi ko harimo kutemerana urabizi nawe Juste Gael ubumwe rero ingende bisha bigenda rero ucufati yambe ucufati ingingo avyumva kwa biragoye yuko satubirondera kiri ngo twicarane urumva ko rubu satbi yamaze kwekana position yiwe yamaze gupostinga yuko FIZZO yasohoye indirimbo kirimbuzi agomba kurimbura bano bapeti bushaka ndeka ko bapeti atacho bamaze abapeti badramata ko bita ma 4 millions de vie makombe mu misingaye bapeti banachanganikiwa abaheroni bitugani rero gusa ikintu gihari abapeti ko aragomboza abagenzi babafunzwe ikintu gusa gihari uravyumva je no hanura igeneration shasha sivyo biragoye ko biyunga n'abakera kandi mabiri biragoye kuko ndabonye igihe DJ Pora akorana n'abapeti bashasha urabona DJ Pora kwa generation shasha bari ngene yagwanyijwe generation yakera bose baciye mu Jaco barorero bose rero nyine umudimu mugabo ari abantu baciye muponda ati no bro nashembona ati kumbe ni rezo bafise rezo yabo yama ni rezo y'abafela ni rezo y'abafela y'abaferinze y'abananiwe aro rezo y'abananiwe uravyumva yabajwe na rezo y'abapeti bariko baragerageza kureisisa tu vois rero abapeti bafise ino rezo shasha bofuma bari bakriya nabone rezo yabo yukurondera amafaranga hit pesa uravyumva hit n'umufuko ukabomba ukabutagaze hama bajya bakera
nibabona abapeti iyo bageze nabagiye bazuza kwiyunga nawe nibo bazizana abapeti bashasha bo babandana nibona ko bambere atangiye kuronga amaviza bagiye gukora akazi nka Dramati sawa ujya Dramati azocira inzira abandi n'abandi hama bajya bakera bajya bo baragenda bararonga amaviza kera bakagenda hariye bakifotoza bagaca baza ngaha ngo bakubita ngo amarere tour izo rere tour tukarondera icyavuye ngo tukakibura nta n'indirimbo nimwe recordingiye hiyo uravyumva so rero ubu dukeneye rero yuko abapeti bahicigwa abagra nta kindi urumvaga bro babahicigwa kubera nazo bakangisha ngo aronka ama views no musi no bafise urubuga ka Dramati mu kwezi kumwe nuzenga rya itemporiser 5,300,000 de vues mu kwezi kumwe 1,300,000 de vues za vrai uravyumva nazo ukangisha ngo urumva ngo je ngo yaramaze kubata tous les records uravyumva uburo bisigura yuko abapeti rero niberekane umusaruro berekane inyungu bakuye muri ivyo uravyumva inyungu ziboneka ziri palpable umuntu akorako hama bajya bakera bonyene bazizana mugabo ntibasamazwe n'urunani abakera biyunze kubera bo baferinze kugira bacinyize abashasha nabone rero nibibandanyiritse nta wundi muti le chien aboie et la caravane passe bareke bakuge wavyumva on n'arrête pas le train en marche c'est ça bapige fuya man train uyiri imbere man iragusenyura ngo ugiye ucya ngo arte kuri train igucako uvuze amajambo akomeye simbizi ndagushimire cyane nike kintu cyangwa ikintu tuva ngatavuze bro ibintu vyo twabivuze ibintu vyo twabivuze kabisa aho uraza guhitamo sinzi kuzura kandi byuka tuno munsi biriko biza kwindi poem dasanzwe reka ndabashimire ubuzima bw'ibyo murimo murabana natwe ariko siruvaga nashimiye simbizi wa Semavumba mwene muhenyanga umunyoni ego nuko mwakoze cyane byanda kamera umusaza kuri mikoro juste like from more like black mansion black nibagirwa subscribe mwagize neza umukawanyira ibiza byose byo kumfuka kubiri ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista uraushilo mushilo none